ni ikintu kidasanzwe gigomba gukoreka i Bujumbura no mu Burundi na cane cane ishingiro nyamukuru niryo kurata igihugu cacu kugira ngo isi yose imenye yuko igihugu c'u Burundi ari nyabagendwa. Muri ico gihe rero Visit Burundi turumva yuko abantu bavuye mu gisagara bagomba kushika aho hantu. Ico muri domaine ya sport, muri le bien-être, muri mu magara meza agomba kugaragara twacise fitness show. Azoba ari deuxième édition ya mbere twayikoreye igitega ubu naho tuzoba tuyikorera i Bugarama nkuko mubibona iyo tarike 9 y'ukwezi kwa gatanu kirazira gutanga uri mu gisagara ca Bujumbura. Kirazira tugomba kuhaba. No me tuzohaturira i Bugarama. Hazoba hashushe i Bugarama. Muramaze kubona i Bugarama hashushe. Turifuza rero yuko ico kibanza tuzoba tukirimwo, hazoba ari ibibanza vy'iratiro, hazoba ari ibibanza tuzobikoreramo sport. Twari dusanzwe dukora tuzobikoreramo ikintu nise team building. Yes, bakunzi ba Shine TV reka ndabaye ikaze nongenda bashimwe mwese mukomeje kudukurikira wabura no mu gihugu cacu ciza cyo Burundi waburi muri diaspora kugira ngo big up son and don't ever give up. Yes, nkuko mubibona it's your girl mignonne sindi jenyene ndi kumwe n'abatumira banje umwe muramumenyereye voilà. Uno munsi rero tuje gukora ikiganiro ki special ariko imbere ya byose murabizi ko tumanza kubakira umushitsi wacu ariko kandi kanganta gusaba utaragira subscribe kugira ngo notification ikurikira uzobone ibiganiro na cyane cyane ko ivyo ducisha ko ngaha bari ibintu byingira akamaro bishobora kukubaka bikubaka umuryango bikubaka n'igihugu muri rusange. Yes reka manze mpe umugenzi wanje abanza baramutse hama tureze twakire umushitsi. Coucou les gens, mumeze neza ndagarutse kandi muri Shine TV twarababwiye ko muzokwama muri ko murambona. Ubu nibaza ko tutagiharura ibiganiro aho muzomushira. Twarababwiye ko mudukunda mutadukunda tuzoguma twagarutse nta kundi. Ego ku mazina yanje nitwa Irangabiance Orina umufotographe kandi ndagarutse imbere yanyu. Tubazaniye no munsi umutumire ashubushe les gens umuntu ataza gukurikira kino kiganiro ivyo arimo ntavyonzi mais bon reka tubabikire. Yes sir, nkuko rero mubibona ari hagati yacu muravye nyene yambaye ucutangura kwibwira ngo arakora iki. Karibu cyane mutumira wacu. Murakoze cyane kuntumira kuri iyi chaîne yanyu y'ubwiza nitwa Mugisha Landry nk'abandi umu-instructeur wa fitness. Urumva yuko akarere k'amagara meza karere kamagara agomba kugaragara atari byo turabisha amaso mugabo akaza mu kintu wari we wese ashobora kubona ku buryo urengana ku muntu akavuga ati ujya muntu vraiment ni kiremo Imana yashushanije ishyira ngaho. Yes sir, mukaca mushima Imana. Merci beaucoup. Yes, dernièrement nanditse kuri statut nk'iyo umuntu afise Imana akagira amafaranga abagomba no kugira amagara meza. Ego cyane. So nkuko mwabivuze no mu coach ari aba coach kandi rero aba coach baratandukanye. Hari gihe uzimira kwa kundi ugiye ngo uzimira n'aba coach nibaza ko batandukanye. Yes coach, kimwe mu bintu ushaka ko tuganira ko uno munsi ni ikintu gikomeye cyane. Donc hari abantu bumva sport bakumva ko ari umwanya wo kwinezereza na cyane cyane yafite amafaranga cyaka avuga ati n'umwanya ku ibintu bitandukanye ugasanga bayiha sujet itandukanye. Tout d'abord umucoach akenewe ryari mu gihe umuntu aga sport ko ari abazigirisha hari abantu basanzwe bagira kubera ko umucoach urabajije ikibazo c'inkoramutima gifata ku bantu benshi. Iyo uvuze ngo umucoach akenerwa ryari ko abantu benshi tuzi yuko bashobora kwikoresha sport kubisanzwe ico tuzi mu Barundi nta muvuzi yivura uko bimeze kose. Mu gihe cose rero ubukeneye gukora sport nuko hatunganijwe umuntu aba yarayize aba yishoboye hanyuma akagufasha bivanye n'ico ukeneye n'ico wari kurarondera. Yego
nari mfize ahubwo akandi kabazo hariho umuntu umubwiye sport aba ari muri nukuruha nukubabara ni ibintu bimbuza amahoro. Comment udéfinissa le sport wewe? Ya urumva nagomba ndabibutsa aka kantu uvuze kuruha uvuze kubabara umenga twovuga yuko ivyo bintu ari ibintu byo kweshapa ari ikintu kitari ciza mugabo mumenye yuko n'urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi bavuze sacrifice urumva n'Imana yaragize sacrifice n'umuntu afise umubiri bivanye n'urugeza ageze ko agomba kugira sacrifice ububabare n'ubw'igihe gito kuko umubiri ntumenyerwa ariko uramenyerezwa nuko ubuze ikintu gikomeye cyane hari umuntu nk'uko wansi yabivuze abantu bavuga sport usanga kenshi babikonfonda n'ububabare kugira bivuze mugabo eske muri sport no n'umunyenga eske ntitubabara kugira ngo nyine wa mugani tumenyereze wa mubiri wacu urumva ukungene ya iyo uvuze sacrifice hama n'umuntu bivanye n'ama objectif afise umubiri utegerezwa kubabara urababara kugira ngo ca ciza waruronderamo ya image wari ugomba kugaragaza igaragare ntishobora kugaragara hatabayeho kwitanga hatabayeho ikiguzi ico kiguzi rero gitegerezwa kuzanana no kubabara yego nibaza ko tuzokora ikiganiro ciyaguye kivuga arabikata tuvuga ko ico kintu gikomeye cyane twako turavuga ko cerekanye na sport ariko wose ndabibutsa ko uno musi dukoze kugira ngo tubabwire ibintu bitandukanye bizogenda birakurikira kuko bien sûr hazoba ibiganiro byinshi azogenda aratubwira tuzogenda turakora kuri kimwe nimba dukora bega nimba tugira sport ni kuyigira just kugira ngo tubabaze umubiri ni kugira ngo tugire bon amagara meza ariko tuzobona ko hariho n'abantu bakeneye sport kubera ubugwayi butandukanye baba bafise ivyo byose ni byo tuzoganira mu biganiro bizokurikira bisaba ko ugira subscribe kugira ngo ivyo biganiro uzobibone byose ukomeze kugira amagara meza yes ishatuzanye no munsi ni ikintu gikomeye cyane office evenement sinzi ko ari ngaruka mwaka sinzi ko ari sama sinzi ko ari iki mugabo hariho evenement ishushe ikaze gashireko claquette ni evenement novuga ngo iri special surtout ku ba sportif ku bantu bakunda sport so iyo evenement ni rya mbere cyangwa yigize mbega tubwire kuri evenement ya 9 mai muragize neza ni ikintu kidasanzwe gigomba gukoreka i Bujumbura no mu Burundi na cane cane ishingiro nyamukuru ni ryo kurata igihugu cacu kugira ngo isi yose imenye yuko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa muri ico gihe rero visit Burundi turumva yuko abantu bavuye mu gisagara bagomba kushika aho hantu ico muri domaine ya sport muri le bien-être muri mu magara meza agomba kugaragara twacise fitness show azoba ari deuxième édition ya mbere twayikoreye Igitega ubu naho tuzoba tuyikorera i Bugarama nkuko mubibona iyo tarike 9 y'ukwezi kwa gatanu kirazira gutanga uri mu gisagara ca Bujumbura kirazira tugomba kuhaba no me tuzohaturira i Bugarama hazoba hashushe i Bugarama muramaze kubona i Bugarama hashushe turifuza rero yuko ico kibanza tuzoba tukirimwo hazoba ari ibibanza vy'iratiro hazoba ari ibibanza tuzobikoreramo sport twari dusanzwe dukora tuzobikoreramo ikintu nise team building no kuvuga iyo team building ihagaze ku kintu citwa gestion de stress hamwe na bien-être ukuvuga kuhaza ukunezerwa ukuryoherwa ugasantira umubiri ca gatatu azoba rukurata ibikorwa vyiza turiko turabafasha mu kintu kijanye n'amagara meza
mu kintu kijanye n'umubiri mu kintu kijanye n'imimenyerezo ngororamubiri hazoba ibishinga ntahe by'abantu tuzoba tumaze gufasha kugira ngo n'abandi baturojanye kugira ngo n'abandi badushikire nabone babibonegweho comme question ni bande wavuze ko mbe kugenda bimeze gute hasabwe iki hasabwiki ni bande bemerewe kuza ego nkuko mubajije ikibazo ciza turafise flyer ibigaragaza turafise icapa kibigaragaza ivyo bintu no kuvuga umuntu ashobora kwideplacer tuzokwideplacer hama tuzoshika tuzokora sport tuzonezerwa tuzokora ayo maje tuzokora iyo team building hanyuma ikindi naco tuzokora tuzofungura mwariye kandi ku rugezo rushimishije hama ikindi naco tuzokora murumva yuko kuko kwideplacer tuzoba dufise n'umwambara tuzoba dusa twese no kuvuga yuko nta bajana bataraganye abantu rero iyo bajanye bakaba bari ku kirukogwa kimwe bagomba kugenda basa ni ibintu bikomeye cyane navuga ko bon ari ibintu bitamenyerewe bien sûr mugabo no munsi hari umuntu aca yibaza uwo mwambaro no wa tuzoba dufise t-shirt izobiranga ico gikogwa tuzoba tugiye gukora icya fitness show hamwe n'ishira hamwe ririko riraca bigacika mu gisagara mu gihugu no hanze rya Landry Fitness Center kandi uwo muri ko muravugana renyene akaba ari jewe ndi ko fondateur uwo mugwi akaba ari jewe ndi ko fondateur uwo mugwi fise timu nini ya cyane yo gufasha amahanga uvuze ikintu gikomeye cyerekanye nuko abantu bazoduga ko bazaba bambaye igikorwa kizoba kibajana tuzoba dusa twese biratesa mbega umuntu atanga kwiyandikisha ryari bigenda gute inscription ziko zibera hehe biriko bigenda gute mu general kugira ngo umuntu yabibona ngaha ashavuga ati ndi ndani yes urabajije ikibazo ciza cyane kuko umuntu ariko rabiraba avuga ati ndifuza kuzoba ndahari none no bashikira gute biri simple turatanga nimero do telefone kugira ngo tubashire muri groupe hama dukorane amafaranga bazomenya aho bayashira hama ico gikorwa kize kigende neza sobe turi kumwe turi benshi ego no kugira ngo tugira ama reservation y'ama bus azotudugana ivuye ko tumenya tuti uzoburimwo ndimo ingo tujane imaze uzofata bus jana tugomba kuzimenya eske zizotwara abantu bangana gute voilà rero urabajije ikintu ciza nukuvuga itarike ya nyuma zo bari itarike 30 z'uku kwezi kwa kane kugira ngo dutegure isomene yose ivyo ico tuma twiyunguruza dutegura isomene yose igikorwa tuzokorera hariya tumenye n'abantu tuzojana merci beaucoup imbere yo kurangiza kugira ngo tugende hariho akantu gakomeye cyane ni evenement azoba ari nini kandi reka tuvuge ko ivyo birimo ababosi tumenya cyane hari amakampani aba afise ibintu vyabo ashaka kwamamaza amazi hari abantu bafise ibintu amaproduit yabo bashaka kwerekana uwo munsi mbega biremewe ko uwo munsi hazoba amasponsor kuri abo bantu bazoba bafise ubazije ikintu ciza cyane nukuri uwo muryango uruguruye nta muntu n'umwe yanka gufatanya n'uwundi kuko umwe yirukana 1000 babiri birukana 1010 bisigura yuko bavuga ngo mu kinyamazuru bavuga ngo union fait la force rero kuba uri kumwe natwe kuba ugomba kwifatanya natwe muri iyo evenema urahawe ikaze cyane nk'umusponsor nk'ababosi bashobora kuvuga ati igikorwa ni igikorwa ciza cyane ni igikorwa ciratiro murahawe ikaze kugira ngo muze mubane natwe ego kandi tutarinze kubarandira nuko bamwe baramaze kubikora bakibona flyer ego kandi turabashimiye cyane by'imva mutima yuko ibidasanzwe biriko birakoreka biciye muri bo ego bon reka tugushimire cyane byari bitwashaka kuvuga ariko ndababwira ko iyo ari intango
just no kuvuga kuri evenement izoba 9 mugabo ushaka amagara meza ushaka iby'ubwiza bien sûr ufise amafaranga ufise Yesu tugeza ko ufise amagara meza les gens il faut kuba kumuntu no abarundi ari umwitsa bavuga ngo ubaga ikigega c'amagara nta buri c'amasaka ego nukuvuga bisiguri iyo abaga ikigega akagira amagara meza amafaranga ari ategerezwa kwisesa nta yindi shwa yes nukuvuga iki arizana ntashobora guhagarikwa from rero amagara meza first yes ntimwende ko muganga zirandikira sport no reka tubikore ndahari ku bwanyu bavuga mu gifaransa ngo vaut mieux prévenir que guérir so guys reka tubashimire cyane mwakoze kutwumviriza nizere ko la prochaine fois ikigana tuzoshirako azogana kivuga ku magara meza bien sûr kandi muze mubikurikirane mubikunde kuko udakunda sport no gupfurapfa clack it cyane reka tushimire cyane ko naduhaye akanya murakoze cyane ndabashimiye by'umwihariko bivuye no ku mutima kuri iki gikorwa ciza muri ko murakora mugomba kumenyesha abarundi n'amakungu kugira ngo bamenye yuko hariho igikorwa ciza kijanye n'amagara meza umuganga umudokteur turabakunda cyane kandi turabanezerereza arashobora kugufasha mu kuvura iyo ngwara yawe ariko nanje nk'umucoach ndashobora kugufasha niyo ngwara ntinakwegera kandi nkongera nkagufasha niyo ngwara wanayigwaye nahawe ho guhitamo yes igakira banyita Dr Miracle wala simple easy yes byose biri simple yes ndabibutsa ko natwembwe ibitego turavuga sikubivuga gusa no Bana b'Imana turi muri challenge ibidasanzwe bizokoreka yes murakoze cyane mwarahezagiwe cyane big up sana